Ego ndanezerewe cyane no kuba hano kuri uyu munsi kugira ngo tuganire amajambo akomeye, amajambo yajanye n'ikintu tumenyereye kumva ariko kandi gikunze no kutugora. Itara ryawe yame ryaka. Mbega turafise itara? Ngo itara ryawe ryame ryaka. Itara uko turizi ryama rifise igituma ryaka, si kirya cuma gusa canke kirya kintu umuntu aterura, ariko itara riba rifise ikindi kintu gituma ryaka. Hari aho haba ari amabeteri, hari aho haba ari peteroli, hari aho haba ari amavuta, hari aho aba ari n'umuyagankuba. Ego muri Bibiliya hariho ijambo rijanye ijambo itara riza kenshi, ariko no munsi nsa n'uwahawe ihishurirwa ry'iryo tara. Mbega iryo tara ni irihe? Mu buzima bwacu nk'abizera dufise itara, dutegerezwa kugira itara kuko turi mu rugendo. Reka ndabibutse ya nkuru yadutwenza ati mwavuze ngo turi mu rugendo rwo mu Budage none muriko mutujana mu rugendo rwo mwijuru. Ese vyoba ivyo nyene? Ariko rero iryo tara turakeneye itara kugira ngo tubandanye tuja aho tugiye, kandi iryo tara ritegerezwa kwama ryaka gushika tuzogere aho tugiye. Mwarigeze kumva inkuru y'abigeme 10? Iyo nkuru y'abigeme 10 yabaye y'ikimomo, yabaye yamenyekanye. 5 biswe ngo bamenye ubwenge. Turaza kubibona igituma babise abantu bamenye ubwenge. Muri Matayo 25 umugani w'inkumi 10. Ico gihe ubwami bwo mwijuru buzosa n'inkumi 10. Iki ni gihe kizoza ariko kiri imbere yacu kandi twiteze turiko tujamo natwe. Ngo zajanye amatara yazo zija gusanganira umukwe. 5 muri bo bari bijuju, bandi 5 bari abanyabwenge. Kuko vya bijuju mu kujana amatara yavyo bitajanye n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajananye n'amavuta mu macupa yabo hamwe n'amatara yabo, mu macupa yabo hamwe n'amatara yabo. Umukwe agitebaganye bose barahunyiza barasinzira. Mu gicugu humvikana urwamo ngo nguyu umukwe nimusohoke mumusanganire. Buno za nkumi zose zirazanzamuka zitunganya amatara yazo. Vya bijuju bibwira abanyabwenge biti nimuduhese ku mavuta yanyu kuko amatara yacu ariko arazima. Ariko abanyabwenge barabishura bati kumbure ntiyodukwira twese. Ivyiza ni muje kubadandaza mwigurire. Bakigiye kugura, umukwe arashika. Abiteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurugagwa. Mu nyuma za nkumi zindi nazo ziraza ziti mupfasoni mupfasoni nutwugururire. Nawe arabayishura ati ndababwire ukuri simbazi. Nuko mwame mugavye kuko mutazi umunsi canke isaha. Batubwiye inkumi 10. Izo nkumi 10 zari kumwe
zari zigiye hamwe, zari zifise baraganira, bari bavyiteguriye urwo rubanza. Kumbure hari n'utuvyino bari bateguye, ariko ngo hari ico batari bazanye. Amatara yabo ntiyaka, ntiyari afise amavuta akwiye. Mu nyuma bagiye kuyarondera, ariko baja kuyarondera, bagiye kuyarondera baracegwa, umukwe arashika, nabo babura rero ingene bashika mu rubanza. Iyo nkuru irababaje, kuko ntawe uzi n'iminsi bari bamaze bavyitegurira, bari bamaze igihe bavyitegurira, ariko uwo munsi wa nyarubanza ntibashoboye gushika aho hantu, ntibashoboye kuba mu rubanza. Sindabizi yuko muragenda gutora nk'ikintu ahantu mugasanga urwo rubanza rwaheze, ingene biteye umubabaro. Aha rero iki ni hagati y'urupfu n'ubugingo, kuko uyu mukwe agaragara nk'uko ni umwami wacu Yesu. Aho azozira ntawuzi umunsi n'isaha, ariko dusabwe ngo twamwe tuvyiteguriye. Bumvise ngo itara, hariho ikindi gice kivuga itara, natangaye kugisoma. Ico gice ni muri Matayo 5 umurongo wa 15 n'uwa 16. Reka ngahasome muhumve. Umurongo wa 15 n'uwa 16 avuga ngo, nta badomeka itara ngo baryubike ko igisimbo, ariko barishira ku gitereko caryo, ngo riboneshereze abari mu nzu bose. Abe ari ku muco wanyu ubonesha imbere y'abantu, ngo babone ibikorwa vyanyu vyiza, bahimbaze So wo mw'ijuru. Itara kuri barya bakobwa, barya bigeme, nta nuko habaye kurinda kuvuga ngo reka turabe ko itara ryawe ryaka, ryari kuzima bakamaramara. Ariko ngaha ho bavuze ngo iyo ufise itara, kandi havuze ko twebwe abizera dutegerezwa kuba dufise itara, iryo tara ritegerezwa kuba ririko riraka. Noneho rero ngaha muri iki gisomwa hatubwiye ngo ryame ryaka, kandi rije mu gitereko caryo, kugira ngo riboneshereze abandi. Ko uri umukristo, iryo tara wararidometse riraka, niba ryaka ririko riraboneshereza mu nzu. Muri Zaburi 115:19 akarongo ka 105 tuhasoma ijambo ryawe, hagati tuvuge noshira mu tuzitizo, ijambo ryawe Mana ni itara rimurikira ibirenge vyanje, n'umuco umurikira mu nzira zanje. Mu yandi majambo, itara ni iki? Itara ni ijambo ry'Imana. Muri kano kanya dusomye ko itara, ijambo ryawe ni itara, ijambo ryawe ni itara. Imana jambo ninde? Jambo niwe tara. Ego turaza kubisoma no hanyuma. Niwe rero uyu munsi tugira turabe ivyiwe. Iryo tara rero, kuko Imana yaje kuba muri twebwe, iryo jambo riba muri twebwe, nico gituma havuze ati rimorekere inzu yose. Yesu we murabizi yaje mw'isi, yaje ibi byo turabisoma muri Yohana wa mbere, muri Yohana ubutumwa bwiza bwa Yohana hambere, igice ca mbere, turashobora no guhera ku hambere tukabandanya.
ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Byose byaremwe nawe, mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Ndasubiramwo, muri we harimwo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Aha si ukuvuga ngo umuco umwe uvuga culture, no, je numva menga n'umuco lumière, wari umuco lumière, umuco w'abantu, umuco w'abantu. Uwo muco wakira mu mwiza, ariko umwiza ntiwawakiriye. Uwo muco wakiye mu mwiza, ariko mwiza ntiwawakiriye. Haje umuntu yatumiwe n'Imana, izina ryiwe ni Yohana. Uwo yazanywe no kuba igishinga ntahe, ngo ashingire intahe umuco, kugira ngo bose bizere kubwiwe. Uwo siwe wa muco, ariko kwari ugushingira intahe umuco. Umuco w'ukuri wakira umuntu wese, wakira umuntu wose wari kuraza muri iyi si. Yari mu isi, kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenye. Ariko rero reka tugaruka. Yesu yaje ari umuco. Uwo muco ntiwamenyekanye, abantu barawubona, ariko ngo waje mu mwiza, ariko abantu ntibawumenye ngo bawakire. Ariko Imana yongera itanga umukozi wayo, Yohana Batista, Yohana Umubatizi. Niwe yaje kubwira abantu ati uyu niwo muco w'isi. Kandi uwo muco waje kudukorera ibintu bikomeye, kuko waje kudukura muki? Waje kudukura mu mwiza. Abamwizeye bose yaje kubakura mu mwiza. Hariho ahantu Yesu wenyene avuga ati heraba ndaje, mpagaze ku rugi, ndadodora, wemeye nkinjira, nzokwicarana, wemeye kugurura, jewe mpagaze ku rugi. Umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura, ndinjira iwe dusangire. Aha nyene bavuga ngo unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe y'ubwami. Uwo muco rero uraza kugukura mu mwiza. Niwemera kuva muri uwo mwiza, uwo muco uzoguha kwicara ku ntebe y'ubwami. Ibi biri mu byahishuriwe Yohana 3:20. Ego ijambo ry'Imana riratubwira ngo muzomenya ukuri, ukuri nako kuzobagira abidegemvye. Utagira ukuri ntagira umuco, ntawo muco ntawafise. Utagira ukuri arapfunzwe. Utagira ukuri uwo muntu araboshwe, arabangamiwe. Kubera iki? Kubera ari mu mwiza, n'icoza comutera. Rero uvuye muri uwo mwiza, uninde yo gukura mu mwiza. Yesu niwe yavuze ati jewe ndukuri n'indizira n'ukuri n'ubugingo. Utaramenya ayo majambo, uwo muco ntawubona. Ego ubangamiwe na Satani. Sindi Imana ibindinde, nta gashondajamwo ngo mbone ngene hameze, ariko naragiye mu mpimba kuraba abantu bariyo. Gihe kimwe Imana yatukundiye turatwara nayo n'amabiriya, ariko
bakunda kuvuga yuko abantu baba bicaye hari ahantu hatabona, hariho bafungira ahantu hatabona. Iyo ufungiwe mu hantu hatabona, nyene kugushirayo akaba ariwe afise urufunguzo rwo kugura no kugurura, arashobora kukoza ico agomba mu vy'ukuri. Yego, ninde yanka abantu akabashira mu mwiza? Uyo nawe ni Satani. Satani ni wa mubeshi. Satani nta kindi agomba atari ukononera abantu. Muri Yohana 10:11, 10:10 bahagereranya muri Satani bamugereranya n'igisuma. Igisuma ntikizanwa n'ikindi atari ukwica, atari ukwiba no kwica no gutikiza. Nanje nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo kandi ngo ziburonke busagutse. Havuga intama, ariko ni twebwe mu yandi majambo. Ego rero iyo umuntu ataramenya ukuri ntaba yicaye mu muco. Oya, ntaba yicaye mu muco kandi ababangamiwe. Natwe igihe cyose tuzoba tucicaye mu muzimagiza wo kutagira ijambo ry'Imana, tuba turi novuga mbega bavuga ngo iki, turi expose. Ni ukuvuga hari ikintu gishobora kuza, ikintu cyose kirashobora kuza kutwara abantu benshi. Rero muri kino gihe kubera kutamenya ijambo ry'Imana, baraza bakababwira canke babandi bita abahanuzi b'ibinyoma, bakabahiza inkuru, bakabasigurira ibintu byinshi biri mu bwenge, bisa n'ibiri mu bwenge kuko nta bwenge buba burimwo. Hanyuma abo bantu bakagenda bakurikira nk'intama. Ego, bagenda bakurikira nk'intama batazi ibyo bariko barajamwo. Nico gituma rero umutunzi nirate ko afise ijambo ry'Imana. Ndafise umugenzi yama ariko arambwira, turabizi ati je ndafise ikibazo ati je umenga agakiza naragataye. Waragataye agakiza? Ngwego. Oya. Ngaca ndamubwira, none wewe ya majambo wigishwa yarahindutse? Kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko azabona ubugingo budashira. Ivyo wewe vyarahindutse? Oya. Ni waturisha n'akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami akongera akamukiza wawe, ukaba uvyizeye no mu mutima, uzokizwa. None ivyo warabihinduye wewe, warahinduye, hari ibindi wavuze? Oya, ntavyo navuze. None warihanye ivyaha vyawe, waravuye mu vyaha vyawe, ko tubwirwa ngo niyo twavuga ko tutacumuye tuzoba twise Imana umubeshi. Ariko nitwasaba imbabazi dufise umwitsa mw'ijuru, ariwe atubabarira. Reka twasome mbere, dusome muri Yohana wa mbere, reka tuharabe kuri 8, duhere kuri 8. Tuvuze yuko atacaha dufise, tuba twizimiza ukuri ndikuba kuri muri twebwe. Nitwatura ivyaha vyacu niyo yo kwizigirwa kandi igororoka, ivyo nivyo bituma iduharira ivyaha vyacu ikatwoza ukugabitanya kose. Amen. Aha rero ni muri ibi niho haza ngo urabizi n'amakuru, karande y'iwanyu, karande y'iwanyu iriko iragukurikirana. Ni ukuvuga iriko irafuta kwa kwizera watura wewe. Bimwe watura vyose, babindi bagusengera vyose ni zero, kubera karande hariya, kubera karande y'iwanyu. Ivyo bintu murabizi ga yemwe. No babwira ni mugende mwemye, ariko mureke kugendera mu caha. Mugende mwemye mwizeye agakiza. None muri mejo bundi mu Baheburayo ko twasomye ngo kwizera ni iki? Ico twizera, twarasomye mu Baheburayo 11, turavuga
ukwizera ni ukumenya rwose ivyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba, kandi ibitabonwa niko kubitumenyesha kuko ari ivy'ukuri. Amen. Aha hariho abantu bama bafise ubwoba, bama bafise uruhagarara. Pastori, kiongozi, nsengera n'ukuri kose, nsengera. Wewe wasenze oya ntavyo yishura uko mugabo ati mbega je nosenga ntibifashe turafise twarahawe uburenganzira bwo kwishikira tukidodorera, turi abana b'Imana, murabizi ivyo. Bwira mugenzawe ababicaranye tubabone nabo nyine bariko barabivuga, bwira mugenzawe uti turi abana b'Imana. Yego turi abana b'Imana, turafise kubwira Imana tukayinginga kandi katwishura, ahubwo yabikoze kenshi. Uitarabikorera manika urutoke uno munsi tubisengere kugira ngo abone yuko koko turi abana b'Imana. Twebwe ntituri imfuvyi, oya ntituri imfuvyi namba, turi abana b'Imana. Muri Yohana ubutumwa bwa Yohana umurongo wa 1:12 hatubwira aya majambo ngo, ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Amen. Haleluya. Ndanezewe no kubibabwira kandi ntimusubire guhagarika umutima. Bashobora kutaguha ivyo uriko urarondera, ego bakanaguterura bakagushira ahandi hantu udakeneye kuva no mu matwi muri ino saha, ariko nibivuga ko utari umwana w'Imana. Umwana w'Imana wewe ni wewe wihitamo, ni ihitamo ryawe. Ni ukuvuga Imana yaraje, umwami Yesu yaraje, ari we avuye mu ijuru, araza ati nimuze mwese abarushe n'abaremerewe, hanyuma ibyo mwikoreye ndabibatura. Abari bafise imizigo, abari bikoreye amabuye, abari bikoreye indagara, abari bikoreye inswa, abari bikoreye ibindagutakiye, baraza bati nturengane. Kubera iki? Ukwizera kwanyu kurabakijije, kubera Yesu yaseshe amaraso ku bwacu. Ariko ico dusabwa no kwizera ayo maraso. Ayo maraso aradukiza, kandi niyo ndiko ndashingira intahe uyu munsi. None wowe utizera ko akize, n'umunsi namwe numva umukozi w'Imana ariko aravuga ati hariho abantu bavuga ngo ubabajije ati mbega ubu mwami Yesu yoza woja mu ijuru, ushoboye ngo ngo urumva ngo Imana niyo yobimenya. Wewe vuga uti ndavye uko bimeze cyangwa uko nizere n'ibyo Imana yanijeje, jewe nzojayo. Ego nigeze kuganira n'umuntu, ego yari umuntu acanganye ibintu byinshi. Namubwira nti ariko wowe witegereje niwitegereje ubu ubona wopfa woja mu ijuru? Aranyitegereza ati nkurikije uko ivyanditswe muri Bibiliya sinojayo. Muriko muranyumva? Weho none kuri ico kibazo wishuye iki? Hamwe uyu munsi vyoshika ugataha wowe ngo none ko hari abantu birirwa barataha ngo ko Imana yamukunze kuturusha, burya nta nivyo nemera jewe. Reka tubandanye. Ego reka dusome, hariho akarongo kandi nabonye kandyoheye hano muri Yohana wa mbere, akarongo ka 5, akarongo ka 5, Yohana wa mbere muri ya mabaruwa, akarongo ka 5 havuga ngo akarongo ka 5 atubwiye ngo ubu nibwo butumwa twumvise bwavuye kuri we, tukabubabwira yuko Imana ari umuco, kandi muri yo hatagira umwiza
na mukeya. Tuvuze yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwiza, kuba ari ukubesha, ntituba dukora ivy'ukuri. Ariko tugendeye mu muco, nuko nayo iri nk'uko nayo iri mu muco, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwoza icaha cose. Turi kumwe? Ego turi kumwe. Ubu rero ni akakubaza ati ariko urabona nk'umuntu, reka dufate akarorero, Juste umbabarire. Juste arakunda kwiterera amablage, arakunda gutwenza. Hakaza rero igishitani kikavuga ngo ariko Juste wewe urabona ko wewe uzoja mwijuru. Neza cyane kuko wizeye Yesu. Umwishuti neza cyane. Si Juste gusa n'ubundi wari we wese. Mwene data aririmba hariya mu Rwanda, niwe yaririmbye ikintu nanje nshingira intahe, yavuze ati benshi baracibaza ko nkiri wa wundi, ati murababwire ko nahindutse kandi nabaye umuntu musha. Uri muri Kristo ababaye ikiremwa gishasha. Ivya kera biba biheze, ubu ababaye ikiremwa gishasha. Mwahindutse ibiremwa bishasha muri Kristo. Mwari muzi yuko Yesu canke Imana yavuze yuko ivyaha vyacu izobita ikavyibagira. Izobita mu ruzi ngo ivyibagire. Imana, mwibaza Imana ntiyibagira, ariko irishize ko akantu kagatoyi kugira ngo yibagire ubwo bugesera bw'ivyo wakoze. Vyanditse ahantu habiri, ariko ndashobora gusoma muri Mikaya 7, ngira ngo ni 19. Mikaya 7 umurongo wa 19. Reka turabe ko naribagiye. Inge duhere kuri 10. Duhere kuri 18. Niyihe Mana ihwanye nawe, iharira ibigabitanyo, ikirengagiza igicumuro c'amasigarira yabo yiziziye. Ntuhorana uburake iminsi yose, kuko uhimbarwa no kugira imbabazi. Uzoduhindukirira utugirire ikigongwe, uzosiribangira ibigabitanyo vyacu munsi y'ibirenge vyawe, kandi uzoterera ivyaha vyacu vyose ibwina mu kiyaga. Ukuri kwawe uzogushitsa kuri Yakobo, n'ikigongwe kuri Aburahamu, ari vyo nyene warahiye ba sokuruza uhereye mu bihe vya kera. Ab'umunyarwanda dukundanye ni bakunda kuvuga ngo none se uragwana niki? Muriko mugwana niki? Nimugwane no kwizera, mugwane no kuba uwo muco. Ariko bavuze ngo uwo muco uboneshereza inzu yose, uboneshereza n'abandi. Nico gituma mwahawe uwo muco. Nico gituma mukiriho, kugira ngo mube umuco, muboneshereza abandi, mube umunyu w'isi. Ivyo murabizi. Ego. Tumaze rero kuvuga aya majambo yose, tukitegereza ivyanditswe, mbega wibona mw'irembo irihe? Ego, hariho ahantu batubwira ngo ni tuje mw'irembo rifunganye. Matayo 13. Enda ni muje mw'irembo rifunganye. Matayo 7:13. Reka tuhagaruke. Murantunga ndabaha ivyandiko vyinshi, kandi vyari bikwiriye ko ndinda kuvuga yandi majambo aruta ibi vyandiko.
7:13 atubwira ngo ni muce mu irembo rifunganye, kuko irembo ryagutse ni inzira y'igihamo, ari byo bijana abantu mu mahonero, kandi abahaca ni benshi, ariko irembo rifunganye ni inzira ntoyi, nivyo bijana mu bugingo, kandi abahabona ni bake. Haleluya. Abahabona ni bake, sinzi ko ari ukuvuga haleluya, kuko urumva ko hariho akangoya, hariho ikibazo ahantu hamwe. Hari ijambo tutavuze, abantu twasimvye, abantu ngo ubwoko bwanje bwishwe no kutamenya ubwenge. Mbega hano muri twebwe hariho umuntu yoba yarize amategeko? Abize ya administration, kana bakoze ku radio ndabizi mwarize amategeko. Hariho ikintu bavuga mu Gifaransa ngo nul n'est censé ignorer la loi. Nta muntu n'umwe yahabwa insiguro yo kuba yakoze icaha kubera yuko atazi ko ari kosa. Kandi abarundi turakunda kuvyorosha ngo ntavyo narinzi. Ntavyo waruzi. Iwacu tukorokeye muri bya bintu byacu byatumugaje, umuntu akica uwundi akibaza ati none ni context nivyo bihe, ntavyo narinzi canke nil n'est censé ignorer la loi. Ego ariko reka tugaruke kuco twariko, nta numwe ahabwa insiguro canke yezwa n'ukubera ko ngo nta tegeko yarazi. Ukoroye inda ntuze uvuge ngo ntavyo narinzi ko ari bibi, oya. Ukoroye inda ntavyo narinzi ko ari bibi, oya. Fukama, saba Imana igufashe. Uherekeje umuntu canke ukamurangira ngo genda harya nakagufashe, uyikorore neza, navyo nyene nuko nyene. Ariko reka tugaruke rero kuri iri jambo. Muri Hoseya turasoma mbere tubandanye, kuko burya gusoma igice kimwe, akarongo kamwe mu gice, hari aho ushobora gusoma ugasanga ijambo ntiritomoye neza canke rivuze hari bibuze. Iyo abantu banje baranduwe no kutagira ubwenge, wowe ko wataye ubwenge, nuko nanje nzoguta. Ntuzoba ukiba umuherezi wanje, ko wibagiye ivyagezwe vyanje Imana yawe, nanje nzokwibagira abana bawe. Uko bakomeje kugwira niko barushirije kunjomorako. Icubahiro cabo nzogihindura ibiteterwa, ivyaha vy'abantu banje nivyo vyo kurya vyabo. Bashira imitima ku bigabitanyo vyabo, nk'uko bimeze ku banyagihugu, niko bizomera ku baherezi. Nzobahana kubw'ingeso zabo, mbasamburize mu nkoko y'ibikorwa vyabo. Basubirize mu nkoko y'ibikorwa vyabo, murambabarira. Maze bazorya ntibahage, basambane ntibagwire, kuko bampemukiye jewe Uhoraho. Ubusambanyi na vino n'umubira wayo imara ubwenge. Abantu banje bagisha inama igiti gusa, kandi inkoni yabo niyo ibaragurira impwemu y'ubumaka. Ubumaka umenga n'ubugumba. Reka tubaze umutama wacu canke mama Veronique ko bazi ubumaka canke ubumaka ico arico, ubwa umenga n'ubugumba.
aha turi muri Hoseya umurongo wa 12 mukindonderere piyo kirondere muri ya dictionnaire yawe mu gifaransa twumve ngene bakivuga. Yarabajimije bagenda ataco barenga, bataye Imana yabo, bacumitira ibimazi ku mpinga z'imisozi, bakosereza imibavu ku turambi munsi y'ibiti vy'imiyeroni imirebeni n'ivy'imiyera, kuko bigira ibitutu vyiza. Nico gituma abakobwa banyu bigira bamaraya, n'abakazana banyu bagasambana. Sinzohama mbona ari birebire. Umva reka aho twari duhagaze hari ngaha twariko turavuga yuko Imana yavuze ngo abantu banje bahonye kubera ukubura ubwenge. Mu Gifaransa bakunda kuvuga ngo traduction ngunze kubona ikora bavuga ngo mon peuple périt par manque de connaissance. Reka tuhera aho ico gice gihera kane niho twokumva nyabona umutwe wayo. Ni mwumva ijambo ry'Uhoraho yemwe Bisirayeli, erega Uhoraho afitaniye umubabaro na bene igihugu, kuko atakuyoboka kuri mu gihugu canke imbabazi canke ukumenya Imana. Nta kindi kiriho atari ukurahira no kubesha no kwica no kwiba no gusambana no kumena amazu n'amaraso ahogwa ayandi. Nico gituma igihugu kirira, abakibamwo bagahondobera, bo n'ibikoko vyo mw'ishamba n'ibisiga vyo mu kirere, mbere n'amafi yo mu kiyaga nayo agakamangana. Ariko nta muntu abigwanya, ntawubihana, kuko ubwoko bwawe ataco butandukanyeko n'abaherezi bawo. Uzotsitara ku murango, umuvugishwa nawe atsitare uzotsitara ku murango, umuvugishwa nawe atsitare nawe mw'ijoro, kandi nzokwica nyoko. murantunga aya majambo arateye ubwoba, ngo barasambana ntibagwira. Murazi inda zikororwa ngaha muri bino bihugu, inda zikororwa ku mwaka. Abihuta kuraba muri Google murabe inda zikororwa mu mwaka. Piramide canke igicapo cerekana ingena abantu bagwirirana ino iburaya kirubitse, ni ukuvuga ni nka triangle icuritse. Iwacu kirashinze, ni ukuvuga abavuka ni benshi, abafise umwaka umwe 2 3 4 ni benshi. Ariko ino abari muri pansi bafise imyaka 90 canke 80 n'iyindi nibo benshi. Miliyoni 30 zirarenza umenga imyaka 60 canke 65. Muriko muravyumva ubwoko bwa kino gihugu buriko burasubira inyuma. Sindiko ndavuga ngo iwacu n'abatagatifu, ariko naho mwavyumvise ngira ngo naho nyene ivyacu vyavuzwe. Enda rero twariko turavuga muri Matayo. Muri Matayo 7:13. Yego nyagira uhantorera numve ko muriko murakurikira, nibaza ko mwakurikira. Matayo 7:13. Dusome mu izina rya Yesu. Umurongo mutwe w'amajambo aravuga ngo irembo ripfunganye, muce mu irembo ripfunganye, kuko irembo ryagutse ni inzira y'igihamo, ari byo bijana abantu mu mahonero, kandi abahaca ni benshi. Ariko irembo ripfunganye ni inzira ntoya, nibyo bija mu bugingo, kandi abahabona ni bake. Yesu adufashe. Amen. Egome, ikibazo kuri wewe mwene data uno munsi wateranye natwe canke uzokurikirana naye bituriko turavuga aha, wewe uri mu irembo irihe? Iryo rembo uhagazemwo canke uriko urajamwo ririko rikujana hehe?
ukaba uri mu nzira yagutse canke mw'irembo ryagutse, bose bahurumbira, kebanuka urondera irembo rifunganye. Iryo naryo rizogutandukanya n'aba bakurikira: abagabitanya, abahakanyi, abahakana Yesu Kristo, abashakanye n'abatizera, abasenga ibigirwamana, abaryamana bahuje ibitsina canke abihindura uko bavutse, ibisuma canke abasahura, abanyaga, abipfuza, les envieux niko umuntu yokivuga mu Gifaransa, abatukana. Ego, abatukanyi rero, gutukana ni icaha. Gutukana ni icaha. Hano hariho amajambo bama basubiramwo kandi y'ugutukana, avuga nabi canke n'ibimenyetso murabizi byo gutukana ni ivyaha. Abarozi, ibintu vy'uburozi ntibikunze kugaragara neza, ariko abantu bamaze gukubitira mu karere iwacu barakubwira ati ubu hari ibintu vyaje vyitwa kuroga. Kera babivuga ngo biri mu buseruko canke mu manuko, ariko canke Kongo, ariko ubuye turamaze kuvyumva. Abarozi rero ntibazoja mu ijuru kubera n'icaha. Abicanyi n'abakora ibizira, abarongora ibikoko, abarongora canke basambanya abana babo canke inshuti, ibizira, ibijora mu Gifaransa handitse ngo les lâches. Hanyuma abakora ibizira, ababeshi, ibijora n'abanyabwoba, ababeshi n'abanyabinyoma. Ababeshi n'abanyabihanganiye gatoyi. Na telefone Angelina. Okay. Urumva rero murantunga, nagarutse. Nariko ngomba kubabwira mbega ni bande, nari ababeshi nibo naringezeko, n'abanyabinyoma. Ababeshi n'abanyabinyoma, ugomba kugendera mu nzira ifunganye, witandukanye n'aba bantu bose. Uru rupapuro ndarufise ngaha, nurukenera umbwire ndarukurungikire, hanyuma ugira ngo ntihagire ikizokurogoya canke izokubuza kwigira mu ijuru n'amaguru. Nuko rero Yesu abahezagire. Reka dusenge. Mana, turagushimiye kuri aya majambo meza utwigishije, ajanye n'umuco, ajanye n'itara ry'ubugingo bwacu. Wavuze mu ijambo ryawe n'itara ritumurikira ku birenge byacu. Turagushimiye rero Mana ko uno munsi utwigishije, twumvise amajambo menshi. Turasavye Mana ngo atubere imfunguro, atwunguruza, dukura aho twari, adushikane ku rundi rugero. Uzobukoze Mana. Databuja wo mw'ijuru, ndaje imbere yawe, ndakweretse Databuja, nsavye imbabazi aho twagiye tugira ibintu vyo gukeka, vyo kutabona iyo turiko turaja, ariko ubu twamenye neza yuko atari utazoduta igihe cose tuzogukurikira. None rero twishizemwo kandi twishinze kuzogukurikira igihe cose, ubugingo bwacu bwose, kugira ngo Databuja tuzobe nka za nkumi z'ubwenge. Tubisavye twizeye, ni mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.